Reka mbaze ndakuramutse kandi ndaguha ikaze wowe kanje subscribe kuri Fulgence Mika, ndagushimire wabikoze, ndaguha ikaze utarabikora ndagusaba ukanda subscribe maze kumeze kubana gatanu kuri kagenzi kako, ukande like usharing inkuru dukora ushikane kure ibikorwa by'abana b'igihugu maze dukomeze gufadikanya mwiterambere. Uyu munsi rero reka tugoreke mu burimyi gato maze turabe ico twokora kugira ngo iterambere ry'igihugu cyacu cyiza cyo Burundi rikomeze kuzamuka maze natwe dutere imbere, dutere intambwe idasanzwe, turonke ivyo dufungura, turonke ivyo dushora hanze, turonke ubuzi butandukanye mu bisata bitandukanye maze imiryango yacu nayo ishobore kugira iki gutera imbere. Aha ndiko ndakwereka ibi sahandi hantu iki uri kurabona n'umurima. Uyu murima n'umurima w'ibiraya. Aha ni mu Burundi, ni mu ntara ya Karusi, ikomine ya Nyabikere, muri zone ya Rugwiza. Aho nagize gutya umunsi umwe ndiko ndatembera, igihe nagiye gutemberayo kubona ko ari naho muhira, mbona uyu murima numva amatsiko, utubazo twinshi mu mutwe ndatwibaza ko ariko mbura inyishu yatwo. Kumbure wewe nawe urashobora kuza kumfasha kudutorera inyishu. Aha nari ku moto ndiko ndarengana, navuga ati reka ngene mfashe isanamu y'aka kantu, kumbure tuzokayagako n'abasanzwe bakurikirana ibyo dukora cyangwa abasanzwe bakurikirana ibikorwa by'abana b'igihugu, abasanzwe bakurikirana ibikorerwa hano mu Burundi kugira ngo bamenye uko Uburundi bwacu buriko buragenda. Aha uyu murima mubona ni hegitari 35 zirimwo ibiraya. Hambavu yaho uyu murima wose hamwe ni hegitari 54 aho bakuyemo 35 abarizo baba barateramwo ibi biraya. Ibi biraya mubona ngaha bitewe mu Burundi. Uyu murima mubona ngaha uri mu Burundi. Mbega none uyu murima ushobora kumarira iki abarundi? Iyo ugiye gukora ubushakashatsi ukabaza mu binyamakuru n'ibigo bitandukanye, usanga bose bahuriza ko Uburundi bugizwe n'ibice 90% by'abanyagihugu batunzwe n'uburimyi. Burundi uburimyi nibwo butunze abantu benshi, aho bonaho kandi abantu 9 ku 10 imibereho yabo ifatiye ku burimyi n'ubworozi n'utundi gwa dutandukanye bifashisha. Urumva tuza kuokipa cya gice kimwe kwijana. Ariko ikintu ngaha nagira mvuge nuko mwebwe mufise imitahe itandukanye, mwebwe mufise amafaranga muri make. Kuzana imitahe yanyu mu Burundi suruhomba ahubwo n'inyungu. Icambere uyu murima mubona ngaha jewe narahagaze baranyereka naho mwege ntabiberetse. Ibi biraya birahetse biraya byinshi cyane. Cya ciyumviro ndiko kiriko kiranza mu mutwe kigira kiti none habuze iki ngo abanyamitahe mutandukanye mufise ayo mafaranga muzane iyo mitahe mu Burundi hanyuma ibintu bishobore kugabanura ibiciro ku isoko. Ibaze nk'ubu habaye hari nk'imirima nk'iyi nk'ijana mu gihugu basakarorero. Iyi mirima mu Burundi ikiraya kiraza kuzimbuka, ishobora kuba hari nk'iyi ijana y'ibiraya, hari nk'iyi ijana y'ibijumbo, hari nk'iyi ijana y'ibitoke, hari nk'iyi ijana y'ibiki. Ubona ko no mu Burundi hakimera hamwe hamwe, ariko iyo wifashije umwavu utandukanye nta na hamwe hatamera mu gihugu cy'u Burundi. Gerageza rero ahubwo nyabuna muze mudufashe kubaka kino gihugu kugira ngo iterambere rikomeze kwiyongera. Abarundi benshi bararima, ariko naho barima ntibarima kuri rwagwego rushimishije. Ari nayo mpamvu ndiko ndavuga iki, mwebwe abanyamitahe mufise amafaranga fadika muraza mukarondera ahantu hameze neza hanyuma mukagereka mukarima. Aha hantu ndamutse ndakweresa ifoto yaho kera nuko atayo nafashe, ariko narahaciye hatarigera haza uyu murima. Hari ahantu ubona yuko atani cyizere hatanga yuko howa ibintu nk'ibi, ariko uyu muntu yaraje aharima ibiraya arerekana akarorero keza ku buryo ubu tuvugana umuntu wese yahaciye abanza guhagarara akihweza ati uyu murima koko nuwande. Icyo nico kibazo benshi bakunda kwibaza. Nanje ntabwo ndamubabwiye ko nanje ntawe nzi. Nabonye umurima ndavuga ati akana karorero kadasanzwe, niyo mpamvu ntigeze kugira kukerekana. Mpamagarire babandi bagira iki bakeneye kuza baze bakore. Uburundi bumeze neza, ibintu bimeze neza, ibintu ni sawa, isi iramera. Abantu mukeneye rero gukora ibikorwa nk'ibi mukwiye kwegera ababijejwe bakabafasha kugira ngo mugire iki murime kijambere, mutanga ubuzi abana b'igihugu bakore, kuko ugiye kuraba nk'uyu murima abana b'igihugu wahaye akazi ni benshi cyane. Hari imisore itandukanye yari imenyereye kuja gupagasa mu gihugu cya Tanzania, ariko ya mafaranga bakura hariya ugashobora gusanga arimwo n'ingaruka zitandukanye, kuko hari igihe bataha ayo mafaranga ntibayashikane. Je ubwanje naragiye narabyiboneye, hari igihe ushobora gutaha ushitse ku mupaka, kwanza ku mupaka utaranahashika ukabona kujya kunyema mukiri mu nzira
kubera yuko kenshi iyo ugiye kwisuka haraho udafise n'ivyangombwa ukagira gutyo ugahura n'abasuma bakagira iki bakakwambura kwa tuntu twari twose wari wararuhiye ugataha wipfumbireje wari warose amafaranga. Aba bantu rero uyu muntu rero yarajagira gutya ashiraho uyu murima ya misore yahurumbira kuja kuyaca hariya aye ibona aho ikorera mu gihugu aho ya mafaranga batazogira iki batazohura n'ingorane kiretse uwo muntu aramutse abaheraniye naho kubaheranira ntabishobora kuko arabakeneye kandi bazoguma bamukura kugira ngo ibintu byo bitera imbere. Muri business rero canke mu bikorwa bitandukanye iyo uriko urarondera iterambere urakora ugatanga akazi hanyuma ukarindira umusaruro. Uyu muntu wewe icyo nakubwira umusaruro wewe warabonetse kuko ubu tuvugana izi ni hegitare 35 ziteye ibiraya kandi byose bimeze neza. Ubu mu minsi arasarura ibiraya bimeze neza bimerewe neza biratagase ni fresh aho ubona ko kabisa nk'ubu uyi agisoroma ashikanye ku isoko kubera ko bari byinshi abarundi baca bagura kuri beicini bari byo ngaha nyine wacu biri ngahi wacu. Hari gihe rero iyo babaye benshi bafise nk'ibi gushora hanze bica bigira iki bica biba akamenyero ya madovize dukeneye agira iki acaboneka. Si kuri ibi gusa ni mu burimyi butandukanye mu bisate bitandukanye by'uburimyi ibitegwa bitandukanye mu byijukire kugira ngo dushobore kugira iki dushobore kurokora ubuzima bwacu turokora ubuzima bw'igihugu dushobore gushigikira ibikorwa bitandukanye by'abana b'igihugu maze dukomeze gushigikirana mu iterambere. Kandi subscribe utarayikora kandi like usharing ucommenting icyumviro cyawe kiba kimeze neza kandi ucakira neza uduhanura bitameze neza utwereke ibyo wifuza ko dugufasha kumenyekanisha utwereke ibyo wifuza ko dugufasha kumenya maze dukomeze kubana gatanu kuri kagenzi kako. Ijyumva ni Fulgence Mika, this is Fulgence Mika YouTube channel. Reka ndagushimira ukomeza kubana nanje buri munsi wakoze. Imana iguhezagire.